Mahoro mahoro nakaze mu kiganiro cacu co kwiga kuririmba neza. Uyu munsi turaza kwigira hamwe gute umuntu yo kwexersa ijwi ryiwe kugira ashe kuririmbira hejuru. Mbere yuko ntangura kino kiganiro mwumve kurimbira hejuru ni vyiza, kurimbira hejuru nivyo kubo bishobokera ni vyiza cyane kabisa, biraryoshe kumva. Ariko ubona utabishoboye range vocal yawe idashobora kuririmbira hejuru, don't try it. Kubera ko iyo ubikoze ukajumpinga ijwi ryawe atari range yo kuba ushobora kuririmbira hejuru, woshobora konona ama cold vocal yawe. Yego nukuvyiyubara cyane, ubona ko vy'ukuri ijwi ryawe bikunze ko ushobora kuririmbira aho hantu, ubikore. Bidakunda don't force, ugerageze gukora ahubwo kutravaya izo ndiri ijwi ryawe mu majwi yo hasi, aho wowe ushobora novuga kuririmba neza better gusumba uririmbira hejuru. Ego nuko rero hari utuntu ndabereka dukeya, sininjira en detail, byo bafasha nka ushobora kuririmba head voice cyambere uburi sur ya tone yawe ukabanza ukayirondera, and then kugira ntuze kudetwiza hano. Ikindi naco hari utuntu wow, like wow canke ukimita nka mbese nka cyaki ya sound imwe bafyonda ngo abantu baje ku kazi ni nk'ikengeri. Donc ukagerageza wow cyangwa ukagerageza ukagira iyo wow nk'umuntu atangaye wow cyangwa ugahera hasi wow sinzi kuri kumva n'akantu kari hejuru. Okay, ikindi naco ni vyiza nico gituma kenshi iyo utanguye urondera tone yawe kugira uyifixinge neza, ni vyiza kubiheraho gusumba gushika ukora exercice za head voice, kuko head voice irafasha cyane, iroroha cyane bambe iyo wamaze gutora tone yawe, sino usanga uri kuragwana n'ijwi ryawe uri kuririmbira ngaha. Nanje ubwanje avant de chanter ndagerageza kwanza gufixa tone yanje, nkarirondera nkayifixa neza, then nkashobora kuririmba. For example ushobora kugira and then sometimes arigiye wumva biriko biravibra mu mutwe, ou bien sinzi ko mukabona sinzi ko nabakita mu Kirundi aga soft palate hejuru kaba kugurutse nk'iyo wayuye karaduga hejuru, the same. Ukafata ururimi ubw'inyuma akaba ariko rutusha kajya kantu koroshye ko kakabiribiri mu kanwa, and then ukakugurura like donc ukagenda selon uwo map ushaka kugira, ukagenda uvuza amanota make make, uva hasi ugenda buke buke uduga. Donc iyo rero uri kuraririmba iyo head voice habamwo ibintu nkabingahe nka bitatu. Icambere c'ingenzi nuku foundinga your tone. Icyakabiri c'ingenzi nuku ufise souffle ihagije kugira supporting your head voice yawe, kugira ntushobore kuririmbira hano ijwi bon du moins ugere souffle yawe neza, ari ngaha no ngaha ugenda direct. Ikindi naco numva cingenzi je wigisha wanje yakunda kubimbwira muga kambwira ati ntuzubara amazi bikorera mu bantu ugasanga akakubwira ngo kanura amaso iyo ugeze ku manota yo hejuru. Ça marche je byarangundiye
ukaririmba iyo ugeze kuri rya nota akakubwira ati urishitse kucukanura amaso saye canke umuntu akagerageza gusmilinga nyene gatwengaho gatoya ariko udatwenze cyane gucyane. For example hari indirimbo hano yitwa piye yezu. Okay. I'm really sorry. Niwo nagerageza gukora bya bintu nababwira gukarura amaso no kugira gutwenga agasmile gatoya nyene utari kuratwenga cyane. N'utuntu nk'utwo canke yeah. N'ibintu nk'ibyo canke yanda time to say goodbye. Poesi que non mai vena sovasa to conte. Sorry, ndiko ndabamela amatwi. Reka negeze inyuma gatoya miko. Time to say goodbye. Paesi que non mai vena sovasa to conte. Adesso si rivivrò con te. Ainsi de suite. N'ibintu nk'ibyo donc umera nk'umuntu asmayize gato ariko still ufise souffre nini ishoboka kugira ishobore gusupportinga ijwi ryiwawe ushika aho ushaka uko uvyifuza kandi ukabireka bikaza fluently ntumumanaging kuko turafise tendance yuko umuntu ashitse hejuru urabatantu donc il faut que genre bibi ari ibintu nk'akamarayika nk'akanyoni kayo karaguruka ntushire mu mutwe ngo ngiye mu manota hejuru nigeze kuba tendu nigeze gufata ibintu byose gutya no oya uba wihenze cyane donc c'est ça birasaba ko wirekura ukarekura n'ijwi ryiwawe kandi ntibiba birusha mu matwi canke bimena amatwi nyene ku buryo wumva nyene kuko certain moment hari gihe usanga umengo uriko urajwira udashobora gukontrola ijwi ryawe kubera ko uri kurahitinga amanota hejuru uri kuragwana na souffle yawe kugira ushobore gushika kuri ayo manota donc ni vyiza ko wirekura nk'umuntu kabireka donc nibaza ko ari cyo mutahuyeko ngira ndiko ndababwira igishinwa ariko ko umuntu yifuza kumenya plus nayandike message kuri comment umuntu azomwishyura. Murakoze cyane mugire ibihe byiza mwikwe kugira like na subscribe. Bye.